Kili live tugomba tube yaga gato hano muri kino kiganiro live kuri YouTube Never Give Up TV info. Muhawe ikaze rero abashobora kuza muri kino kiganiro muri no live tugiye kuvuga kuri tips za Facebook nkuko bisanzwe kugira ngo niyakuvyarira umusaruro bizogire aho bigushikanye. Hari umuntu agakora atitaye kuri Facebook yiwe maze mu nyuma bikamubera ikibazo. Kubw'ivyo rero nimba uriko urakora uvuga uti urashaka ko Facebook yawe kugeza ahandi hantu izogushikana kure, birasaba yuko uba seriye ngo umutekano wa konti yawe. Umutekano rero wa konti yawe ni karahara mu ruganda ntibacura. Imbere yuko ukora ikindi kintu cose, imbere yuko ushaka kubandanya n'ivyo kwinjiza amafaranga kuri Facebook, banza wite ku mutekano wa Facebook yawe. Wite ku mutekano wawe hanyuma ubone kubandanya n'ibindi kumbure vyo kwinjiza amafaranga. So aha rero ni kino ndakivuze kubera iki? Kubera yuko hariho umuntu yambwiye ko vyamubanye amarorerwa kugezaho konti ya Facebook yiwe yarageze kure cyane yarose na monetization, ariko bivanye n'ibintu vya security bitari bimeze neza vyabaye ngombwa ko asubiramwo gutangura gushasha azero kubera ko yasanze ivyama modo pass vyama email vya nimero de telefone atavyo afise, kuko we never know anytime ushobora gutakaza telefone cyangwa ugasanga uri mu gihugu kitari ciwawe, kitari c'amavukiro. Muri ico gihe uza kuyisanga hari igihe wavuye muri ico gihugu. Muri ico gihe rero umaze kuva muri ico gihugu urumva yuko uza gusanga watakaje amahigwe, kubera ko nimba uri mu kindi gihugu hanyuma bikagusaba kuva muri ico gihugu, ugasanga rero ibintu bimwe bimwe warabitakaje canke navyo wasetinze neza, canke ugasanga iyo ugeze ntibikora. Bizogusaba yuko uzosanga usubiye gutangura gushasha. Facebook rero abari seriye barayikora nk'akazi ikabatunga. Mu gice novuga yuko hariho ivyo bita full time, hakabaho n'ivyo bita part time. Ivyo bita full time no kuvuga yuko n'uyu muntu aba ariko arabikora akabikora nk'umwuga. Akabikora nk'umwuga, n'umuntu ahera kuva mu gitondo ariko ara-editinga ama video, ariko arakora amafoto, ariko ariyumvira inkuru aza gushira kuri Facebook. Uwo muntu akora full time. Ni ukuvuga ngo Facebook yiwe yarakoze aragera ku rwego rw'uko ariyo imutunga. Muri ico gihe rero uwo abikora nka profession, abikora nk'umwuga, abikora nka métier, parce que ishobora kuba eri imutunze ubuzima bwiwe. Ndimwo bamwe mwumva ndanaza kukigarukako muri kino kiganiro kire live, ndaza kukigarukako ubwo hariho abantu ngize iminsi mbona nk'aba bantu bari trend, nk'aba bantu bitwa bacimamanda n'abandi, aho umuntu yitora akaduka akigisha abantu akavuga yuko ngo abantu bariko barakora vya Facebook ngo bandika ngo monetization, ngo ibi bintu barimwo ngo ntibazi ivyo barimwo. Urumva ico kintu carambabaje, ndumva mbabaye pe. None nimba hari abakoresha Facebook nko kwiryohera, kubera iki abatoreka ngo abandi nabo nyene bayikoreshe nk'abiryohera? Nimba bayikoresha kugira binjoying live, kugira binjoying live, kubera iki batoreka n'abandi bakabikora? Data wanje ko wumva ko nabonye bakora ama content ngo hari abantu ngo ari mu Burundi ngo bariko baravuga ngo Facebook monetization ngo nta mahera hari, ngo nta ma views turondera, ngo nta ugaca uja ukibaza none bayikora kubera iki? Bobo bayikora kubera iki?
Chimamanda Moses ayikora kubera iki ko yirigwa ko avyuka mu gitondo mwe ntimurabona ko avyuka mu gitondo yirirwa arapostinga be nabitwa ba Eric n'abandi bajya ba Pacifique n'ahazwe bose baba postinga ko bo nubwo bavuga ivya politike ariko bo bivugira ivya politike barundi ntawo barabuza gupostinga vya Facebook ariko nka Chimamanda na ba Eric ubaravye neza urabona ko haba hari ibindi bintu nabo baba bariko baraviza ko ku buryo umuntu yaduha akavuga ngo Facebook ngo nta mavyuzi ngo baja kuronderako ngo Facebook ngo nta mafaranga ariko nawe ugaca wibaza none bobo bayikoresha kubera iki kubera ko utokwibaza nawe ico kibazo. Okay, nariko ndavuga rero yuko ahaye abantu si beza abantu niba kandi kubera baba ari abantu bo bari trend baba bazi ko tubakurikirana gusa baba bazi ko tutazomenya ibanga ariko Imana yagiye ihagurutsa bamwe bagenda batangura kuvyigisha natwe tujamwo turiko turavyigisha umuntu afise umwete nariko ndavuga yuko Facebook ushobora kuyikora mu bice bibiri harabo bita full time hakaba bita part time mu full time ni wa wundi akora akabigira kuri success ya Facebook akagera ku rwego guko buri kwezi arotira amafaranga ashobora kumutunga ngira mu mubona nk'uwo bita Eric Nyandwi hari n'abantu bita ba top fans biwe aba top fans biwe yama bagurira amamega none ko kutokwibaza uti none abagurira amamega kubera iki we kubera iki woba ngaho azaraguha kutwo wamufashije kwinjiza nawe utokirira mu gukabandanya umuraba ariko nawe ufise urubuga rwiwawe nawe uri kurakoresha nawe ugakereya urubuga rwawe ushobora nawe gukoresha nubwo nawe wowe kuramufasha kwinjiza amafaranga abantu rero bashobora gukora muri full time canke bagakora part time abakora full time neko ndavuga yuko ari nk'aba bantu bamaze kugira success bakoze igihe kirekire ubuherukana narakoze video ndababwira nti ntihakagira umuntu yoheba akazi ariko arakora ngo yarose icakora ngo kuri Facebook ngo barikorera ngo ntakazi kundi umuntu azojako canke ngo bya bindi yahora hasoringamwo ngo ntavyo yojamwo ibyo sivyo narabibabwiye ugitangura biba bibiri très difficile even nubwo uba warose monetisation usanga ari ikintu kigoye cyane kuko mu minsi ya mbere uhembwa amahera make 0,1 ugasanga kugira uronke $1 n'indwi irahera ariko wibuke nyene muri iyo $1 niho abandi bageze nabo nyene bahere kuri 0 ama 0,1 amasantiyeme ariko baragira ku rwego binjiza ibihumbi by'amadolari binjiza amajana y'amadolari nubwo kunjiza $100 $200 $300 $500 wese mu marundi n'amafaranga ashobora kuguba yogira icagufasha ko nka $100 ni 600,000 ugiye kuraba abakozi bakorera 600,000 ku kwezi aba bato bakora ibikorwa bigiye bitandukanye nubwo vyo vya leta canke muri privé si benshi cyane abenshi usanga bari mu 500 400 bo nta vy'imishahara mperutse ntavyo nzi neza nta nivyo nigeze ariko ndibaza ko abashika abenshi usanga bari hagati ya 500,000 na 700,000 1 million peut-être 1 million ariko urumva ko kuri Facebook ushobora gukorera $100 ni mu 600,000 y'amarundi aho rero ni mu gihe yuko nariko ndavuga yuko hari mu gihe umukozi akorera leta ashobora gukorera izo 600,000 ku kwezi ashobora gukorera 700,000 800,000 ku kwezi mu gihe nawe woba yakoreye kuri za video 2 3 upostinga buri munsi ariko ivyo nariko ndavuga yuko mu gihe ugitangura kora part time ubandanya akazi kawe ka misi yose ariko uriko urabandanya upostinga kugira ngo uzogere kuri rwa rwego rw'uko ushobora gutungwa na Facebook yawe okay umaze kubona yuko ushobora kurotira $100 buri kwezi ugaca ugereranya n'amafaranga ukorera urashobora kuvuga uti bino bintu ndashobora kuinvestisamwo because urazi yuko ushobora gukora ata investissement wakoze washizemwo yahatari nk'ama microphone murabona nka ni ibintu biri simple wari wose arashobora gutanguza ibintu biri simple ariko ku bantu bakora kinyamwuga bamaze kubikora profession baba bafise ibikoresho ama computer ama sound recorder ama microphone agezweho ariko ivyo uza kubikora wamaze kubona yuko Facebook yawe ushobora kugutunga canke uri wa muntu ufise amafaranga uvuga uti bino bintu ngomba ndavyinvestisemo nkuko ukwinvesta mu kindi cari cyo cose kuko bino ni ibintu ufise impano cane yo kuvuga anyway
niyo kuvuga no kwiyumvira ama idée ushobora gukorerako. Mu gihe rero ufise uburyo ukavuga uti je n'ubundi nta kazi nsanzwe ndiko ndakora, ariko nari nkeneye n'ubundi kintu ninvestissamwo, ndashobora kuinvestissa muri ibi bintu vya social media, ndashobora kuinvestissa kuri YouTube, ndashobora kuinvestissa kuri, nkabikora nk'umwuga imisi yose, akaba ariko kazi kanje. Ariko aho ni mu gihe uvuze uti ndaronse ahubwo occupation, kuko nari nsanzwe mfise amafaranga, ariko nubwo nari nsanzwe ndayafise ntaco nari bwabone nshobora kuyinvestissamwo ngo gishobore kuba comvyarira umusaruro. Muri ico gihe rero wewe ico uca ukora, uca winvestissamwo, umaze kuinvestissamwo rero biragufasha kuba woca ukura n'ingoga ukagera kure mu mwanya wa vuba. Okay. Ariko rero kuri babandi avuga ati abikora part time, abikorana n'akandi kazi, muri ico gihe araheza agaca akora part time, akazoza gukora full time amaze kubona yuko hariho itandukaniro ry'ivyo ariko arakora kuri Facebook na YouTube, hamwe n'akazi yari asanzwe akora, agaca avuga ati reka ndabikore kinyamwuga. Okay. Rero nari mvuze ko mu buryo bubiri umuntu ashobora kubikoramwo, ntihazogire umuntu akubesha ngo Facebook ntihemba, nubwo uba uri mu gihugu kitari eligible kubikoramwo. Nama nabivuze, urashobora kurondera umuntu ari mu gihugu kiri eligible akagufasha. Muri ico gihe uramuhereza ama detail yawe, cyangwa ukamugira admin mu gihe ufise page, agashobora gukora ku buryo wewe konti yawe ironka monetisation. Okay. Igihe rero wamuhaye izo detail zawe, aragufasha nawe ukabona monetisation. Bamwita Robert. Yes, Robert, hi. Yes, hi. Hi, mister. Okay. Aha rero nibaza ko uwo biraba ivyo namaze kuvuga igice ca mbere kijanye na security, uwo biraba yoheza agakosora. Ntubandanize kuri konte itagira security my friend, kuko bizoguhanga, bizokugora. Gerageza ushiremwo security kuri konte yawe ya Facebook, niho buzogira ico bigufashije. N'igihe uzogira isanganya rya telefone ugashobora kuyiconnecta, ikindi gihe urose telefone birafasha, kuko nariko ndababwira yuko hari umuntu yagize ikibazo birinda gushika ko aheba konte burundu, kubera ko uburyo bwa security atabwo yari yitayeho agitangura. Ico nshatse kuvuga ngaha rero, ntihagire umuntu ashobora kubandaniriza ku makosa. Amakosa ni ukuyakosora ukiri hehe? Mu ntango, kuko utayakosoye ukiri mu ntango uzoruhira ubusa. Yes. Bariko baraza ubu, tweko turavuga yuko hari abantu bacana intege bakavuga ngo mu Burundi monetisation, ngo Facebook ntihemba, kumbe bo bashaka yuko ahubwo muguma mubakurikirana, nawe ata kintu uriko urakora gishobora kukwinjiriza amafaranga. Kuko hari abantu mu by'ukuri baronka umwanya uri novuga ngo part time, mu gihe bavuye mu kazi. Ushobora kubikora uvuye mu kazi nawe, canke ugasanga hariho n'abandi bantu nyene babuze occupation, canke babura ikintu co gukora kanaka mu mwanya utari muto. Muri ico gihe creatinga page ya Facebook, creatinga konti ya YouTube, nawe upostinge video imwe zibiri ku munsi, hanyuma ubandanye n'imirimo yawe. Niwamara kubona bimaze kugira success,
ubikore nk'akazi ka misi yose, right? So nuko mu misi ya mbere twariko turavuga yuko biba bigoye cane, nta mafaranga uba urabona, nta hantu hakure uba uragera, biba ari ibintu nyene vyo gusunika bukebuke uvuga ati reka nshireko video, ejo ugasubira, ariko ikintu c'ikosa utokora nuko kizira kupostinga uno musi ugaca umara indwi, muri ico gihe uzoguma ubona ata progression ugira. Gerageza basi ukore buri musi, nubwo woshirako akavideo kamwe ku musi, ariko ntuhahere imisi 2, ntihahere imisi 3 utarashirako akavideo, kuko hazogera igihe uvuga uti vya bintu ni sawa, uko ushirako video niko ukura, uko ushirako video niko ukura, ariko uko usiba niko usubira inyuma. Sinzire ko hariho abantu muriko murandika muri commentaire, ndabona witwa Kenzi Ahmed yavuze ngo hi mister, how are you? Okay, turabandanya na live yacu. Okay, uwo bashitse mu kanya tweko turavuga ku kijanye nuko hari abantu bacana intege bavuga ngo Facebook none bobo kubera iki babikora, ko bazinduka kuri Facebook bakararako bakirigwako, ariko bakaza gushuka abandi. Tongera turavuga kuri kino kintu kijanye n'umutekano wa konti yawe imbere yuko utangura, imbere yuko ubandanya n'ibindi, ite ku mutekano wa konti yawe the first and ushobore kubandanya ari uko wamaze gukemura ikibazo kijanye n'umutekano wa konti yawe, kuko ejo cengeye ejo ushobora kwisanga watakaje telefone, computer ukoresha, nimero de telefone usanga wararuhiye ubusa. Rero nariko ndavuga ikindi kivuga ngo umuntu ashobora gukora Facebook mu buryo bubiri full time, ni kuvuga umwanya wose ukabikora nk'umwuga. Bwa kabiri ushobora kubikora mu mwanya ufise uri pause, donc mu mwanya ubu uvuye ku kandi kazi ka misi yose gasanzwe kagutunze, ugakora ico bita part time. Nongera ndavuga nti iyo umaze kubona ko vyaguteje imbere ushobora no guheba akazi usanzwe urimo, kuko Facebook, YouTube, TikTok hari abantu zitunga ubuzima bwose ugasanga niko kazi kabo.
mu gihe uvuga ko ufise umutahe ushobora no kwinvestisa muri bino bintu vya social media, ukagura ivyuma, ibikoresho, ama-speaker, ama-sound recorder, ukagura ama-microphone, ukagura ama-computer, ibintu nk'ivyo, mu gihe uvuga uti donc uca ukora ikintu kimeze nka studio, ukakora ibintu biri professionnel, mu gihe uvuga uti jewe nta kazi mfise ndiko ndakora, ariko ndabona amafaranga ari ngaha noshobora kwinvestisa. Kuko impamvu ndabivuze uku, nuko hari abantu basanzwe babikunda kandi badafise akazi, ariko badafise n'amafaranga, mugabo ushobora kubikora nawe buke buke, kuko nanje ubwanyu murabona ko nta bikoresho bivuga ngo ni birebire mfise uretse telefone. Kandi ushobora kubikora bikagenda neza mu ntango, uko bigenda bikura nawe ukagenda wemvestisamwo. Mu gihe rero ata buryo ufise kandi ukaba ufise n'umwanya, ushobora nawe kubikora full time ukoresheje telefone yawe, ariko wewe mu gihe ufise umwanya ukaba ufise n'uburyo, bikore professional, uvyemvestisemwo amafaranga, kuko bino ufise ingabire ntibihomba. Ntago bishobora guhomba mu gihe uri umuntu ufite ingabire, nubwo woba utayifise ufise amafaranga, rondera abanyempano, investisamwo ayo mafaranga uvuga yuko yicaye ari ngaha ataco ariko arakora, wemveste muri YouTube na Facebook, ugure ibikoresho biri professional kugira ngo ukore ibintu bimeze neza. Muri ico gihe n'umusaruro uba mwiza gusumba mu gihe urose novuga ngo ingabire ukoresha, kuko si bose bazoba aba content creators, ariko amatopic ni menshi. Ushobora no kurondera abanyempano, ushobora kurondera abakina filime babuze uburyo, ukabemvestamwo amafaranga. Hari abantu bataramenya ko zino mbuga hari abazemvestisamwo amafaranga bagakoresha abakozi. Yes, kandi bino ni ibintu bidahomba, ni ibintu bitibwa. Nta mu youtubere uzokoresha kuri YouTube ngo akwibe, nta muntu azokora ama content yawe ku kinyamakuru cawe kuri Facebook canke YouTube ngo akwiba amafaranga. Mu gihe muri restaurant ushobora gushira amafaranga muri restaurant, abakozi bakakwiba, bakaguhomvya, bakagutemvya. Ariko bino amafaranga yinjira ubu yazi ku munsi ugenda ubona tuno munsi hinjiye aya, ku misi 28 ugenda ubona tuno munsi hinjiye aya. Ico ukora nuko ugira securite ya konte yawe, nimba ari Facebook, nimba ari YouTube, ukabisekiriza neza. Ubundi abakozi uba bafise aha mu ntoke, wewe urabahemba, amafaranga yawe ntazigira ahomba. Ni ikintu maze kubona ko kitoshobora guhomba mu bintu maze kubona umuntu ashobora gukwinvestisamwo amafaranga mu gihe ayafise. Ariko utayafise nabwo ushobora kubikora mu buryo busanzwe buba yabaye, uko uzogenda uhembwa amafaranga make make, ukagenda uremvestisamwo bike bike, ugura ka microphone, ugura ka computer, ugura ka speaker, ugura gaki. Anyway, nta nubwo ari ibintu vyinshi cane birenze, kiretse wagomvye kugira ikinyamakuru kiri ku rwego rwo hejuru, nabwo hari ababikoreramwo kandi birabateza imbere ku rwego rwo hejuru mu bihugu biteye imbere. Nubwo Burundi bavuga ko ata monetization ihari, kandi nivyo, ariko biri muri processes. Ariko nubwo biri uko, abenshi murazi ko babikora. Murabona ibinyamakuru vyinshi, murabona za Yaga, murabona za Jimbere. Mwibaza ko barya abantu baba bariko barajokinga? No, canke mwibaza ko bo babikoze gute? Kubera iki nawe tukibaza ati reka nce muri process nabo babikozemwo? Kuko nka jewe nigisha ndi umu coach ku bintu vya Facebook, narabwiye ko uvyipfuza hari inzira tubikoramwo, tugakora manager account, tukayimanaginga ikaronka monetization, hanyuma ini service irihigwa kameme. Iyo ni service irihigwa amafaranga kuvyipfuza aho buri hose, nimba uri mu gihugu kitari eligible. Izo ni service zikorwa, kandi niko nababwira ko n'ivyo binyamakuru niko babigenza, nta yandi mahitamwo bafise mu gihe bitarakunda. Ariko twizeye ko anytime bishobora kuba vyoshoboka, umurundi wese agashobora kuba, nimba afise ingabire yo kuba umu content creator, ashobora kuba yobihembe. Ariko nubu nariko ndavuga ngo uvyipfuje arabikora ata kibazo na kimwe kabisa.
hano rero twariko tuvuga mu ncamake ko umuntu ashobora kuvyitwaramwo mu bijanye n'umutekano. Tunavuga kandi ko umuntu ashobora kuvyitwaramwo ku bijanye n'abantu bacana intege ngo Facebook nta kigenda, ngo abantu muriko murarondera ngo vya monetisation ngo ntibishoboka mu Burundi. Hari inzira nyinshi zo kubikoramwo, kandi abo bose bavuga ngo ntibikunda, ngo ntibahembwa, nabo nuko baba bariko barabikora. Nubwo baba babahenda ngo bariko bariryohera, ngo babikora ngo mu kwiryohera, ngo ngo bo baba bari mu bindi biganiro. None ivyo vyo kubera iki uwundi muntu nawe atovuga ati naje reka nzobigire? Yes, nawe ushobora kubikora, nawe ukaganira databanje ivyo biganiro baba bavuga ko baba bibereye mu bindi, sinzi ngo ni politike, sinzi niki. Yes. Okay. Rero ku muntu yifuza gukora Facebook akayinvestisamwo, niko ndamubwira ngo nubwo wowe udafise impano, rondera abanyempano barahari, babuze uburyo. Hari n'umuntu usanga afise impano ugasanga nta gatelefone afise, kubera ko utomwinvestamwo ibihumbi 500 akagura telefone nziza. Hari abantu usanga bafite impano yo gukina filime, kubera ko utobemvestamwo nimba ufise ayo mafaranga yicaye ari ido ngaho, utobemvestamwo ugashiramwo ayo mafaranga, hanyuma bagakora ukabakontorora, hanyuma ukabahemba. Ariko mu misi ya mbere nariko ndavuga ngo bisaba kwitanga. Nimba wemvestishijemwo bizosaba kufata ikiringo kitari gito, kugira ngo Facebook yawe canke YouTube bishobore kuba vyoraninga neza, biguhe umusaruro ushobora kuba wo gutunga. Okay. Wowe ico ukora gusa wita ku mutekano wa konte uba wakoze, nta mukozi azokwiba nka vya bindi usanga baza baracisha ku ruhande. Ivyo ntibizobaho kuri konte yawe. Hari uwumbajije ngo nobigenza gute helping jewe mode I forget help you will do it. Mbori bagiye modo passe aho biragusaba ko uca kuri modo passe oublié, ariko biragusaba ko uba warakonegise ko email kuri konte yawe. Ufise ko Gmail, hanyuma ugaca uca kuri modo passe oublié. Abantu muriko murankurikirana mugende ntimwibagire gufyonda subscribe, mushireko na like na share kino kiganiro. Ndabona umuntu umwe yakoze like, thank you very much, God bless you. Abantu muriko muradukurikirana ntihagire umuntu agenda adakoze subscribe, kuko tugiye kubandanya kino kiganiro duhanurana umwanya turawufise, urahari kandi turahari. Okay. Hano rero hari abantu bashobora kwibaza nti mbega none imbuga ngurukana bumenyi ni koko zotunga umuntu? Inyishu ni ego, ariko ikibazo ni kimwe niko ndavuga, ntabwo ushobora kubikora ngo uno munsi ngo ejo nasize ku yindi, ngo none ngo mbona batarampemba. No, ni ibintu bisaba kwitanga, kandi akenshi bakunda kuvuga ngo ni ibintu bigumye canke bigoye gushikako, akenshi ngo nivyo vy'akamaro. Ariko birya bintu usanga vyihuta akenshi biba ata kamaro bigize bata kamaro bifise. So inyishu rero ko ari yego, social media zogutunga uri umuntu ari seriye, ubikora uri seriye, wemvestishijemwo hoho ni ibintu vy'amavuta, si vya bindi ukora bigahomba ngo banyivye, ngo urumva ngo kireka utavyitayeho ko arico nari nanahereyeko, utavyitayeho ukaba utavyitayeho muri ico gihe uzohomba. Igihe wokwibwa konti, aho niho uzohombera. Ariko nta mukozi azohava aza kukwiba amafaranga yagiye kuri Facebook yinjiye, kuko wewe uba ushobora kwinjiramwo ukabona amafaranga yinjiye ku kwezi, ku munsi urayabona, ugenda uyafise mu ntoki uvuga ati ngaya. Nubwo ivyo kurotera bitoba biragera, ubu uyabona yinjiye mu minsi 28, mu minsi 90, barakwereka historique
niho rero hava riri kino mvuga ngo ni ikintu umuntu yoshobora kwinvestamo neza akakigera mu buryo bwo kuvuga ngo kwibwa. Yes. So wewe ubona ko ufise uburyo wo kwinvestisamwo, woshobora kwinvesta kuko kino kibazo cavuga ngo mbega Facebook canke social media zotunga umuntu, ziratunze abantu, zaratungishije abantu, twarabibonye, natwe duca tubijako turabikora, kandi natwe turi mu nzira biriko bigenda neza cane, nta kwidoga, kuko ni mu ntango, turi mu ntango, kandi ibintu mu vy'ukuri bimeze fresh, bimeze neza. Okay, Facebook rero wobikora nk'umwuga bikagutunga, bikakubeshaho, kuko hari umuntu ushobora gusanga buri munsi ashirako video 2, 3, 4, ugasanga ku munsi arashobora kwinjiza amadolari 5, 10, amadolari 10 uyashyize mu marundi urumva ko ari amafaranga menshi. Amadolari 5 uyashyize mu marundi, ayo urumva ko ku munsi uri mu gihugu c'u Burundi utoyarya ngo uyamare, ariko bica bivana n'ingene ufungura, bica bivana na gestion donc gestion yawe ingene usanzwe ufungura buri munsi. Okay, kandi ngira ngo noneho mubonye navuze ikintu kubera iki iyo uvyutse mu gitondo usanga amavideo kuri Facebook, usanga amavideo kuri YouTube, ukibaza uti none nanje niho nakuye iciyumviro, ingene navyuka naraba ingene ndyama mwijoro ndi kuri Facebook, ngoma ngira ama like, ngoma ngira ama commentaire, nkibaza nti none izi video zama ngaha kubera ko aba bantu bavyuka bagira ama video, ibi bintu eske bihereraho inyungu yavyo y'aba bantu ni yahe? Aho niho nakuye iciyumviro catumye nanje ntangura kuvuga ati reka nanje ntangure gukoresha zino mbuga ngurukana bumenyi nk'ikintu coshobora kunyinjiriza, kandi ndabikoze ndabirondeye nkabikora nsanga mu vy'ukuri birashoboka 100%. Yes, yego kabisa. Aha rero ku bantu batazi n'akamaro ko gukora live nako nyene ndakagarukiyeko. Gukora live birafasha cane nk'umuntu akiri muto kuri Facebook, haba no kuri YouTube, nkatwe tuba tukiriko turaduga, tukiri mu ntango, ni vyiza gukora ama live kenshi gashoboka, n'imiburiburi 2 mu ndwi canke 1 mu ndwi basi vyananiranye, ugakora live haba no kuri Facebook. Kuri Facebook ho irafasha cane live, biratuma konte iduga mu buryo bunyarutse. Ehe, hari umuntu ndabona yabajije ngo ikibazo, yavuze ngo Mota nobigenza gute, waribagiye Modopass, biragusaba ko tuja kuri Modopass oublié mu gihe ushaka kwiconnecta. Nishaka kuyishiraho gushasha naho ari igihe bisaba ko usaba support bakagufasha, ariko akenshi kugira vyihute kuri Facebook ni nkuko uba ufise karya kantu bita blue tick nayo ndaza kuyigarukako mu buryo bwisanzuye, akamaro kayo, mbese imaze iki, ijako gute, ni izihe ngaruka, ni akahe kamaro ka blue tick, karya kantu ka blue muhora mubona, ndaza kukagarukako mu kanya. Hanyuma ikindi nariko ndavuga hano nuko iyo uriko urakora Facebook gerageza ukore na YouTube, kora na TikTok, ivyo navyo biba vyiza, izo mbuga zose ukaba uzifiseko platforme iriko iraninga, iriko iraduga, navyo ni vyiza. Ushobora kuba ufise Facebook, navyo birazaho gusaba yuko ugira na page ya Facebook. Iki naco ndaza kukigarukako, kubera ko hari umuntu usanga yibaza ngo afise abantu b'abagenzi barya bami barya 5000, agaca avuga ngo je sinokreya page ngo ntangurire ya zero. My friend, uri kurihenda, kubera ko ico twita main profile account gifise umwanya muto cane, gifise novuga ngo okay, si umwanya muto, I'm sorry, gifite amantuze y'ama opportunité makeya.
main profile account ni nziza kubera ko ubusanzwe ufise ko abandi bantu ari navyo bishuka benshi bigatuma bibigira ngo ntibo create page. My friend, create page kubera ko page ifite ama opportunité menshi biratuma ubu uriko uraraninga izo ntuze zibiri zose ukaraninga iyo main profile account akote naho nyene ugashirako na ugashirako na page, kuko main profile account ishobora guhura n'ibihano ugasanga barayiripotinze irugawe, ugasanga iragiye mu bihano vy'amezi 6. muri ico gihe iyo ariyo ufise nyene ni ikibazo. Ikindi naco ushobora kwisanga hari ibintu wakoze bigutuma uja mu bihano, kuko main profile account akenshi ziri affected cane, zirakunda kugwa mu makosa kenshi. Ikindi naco iyo umuntu afise page baba ari abantu bahereye kuri zero bamufollowinga bivanye na content ashirako, ariko barya abantu wowe usanzwe ufise 5 baba ari abagenzi bawe batitaye ikintu na kimwe, batanezwe wewe ivyo uriko urakora, abo mwiganye, abo mubana ku gatumba, urazi ko kenshi usanga banasuzugurana ngo naka turamuzi n'ibindi vyinshi, ugasanga rero ntibanezwe kuraba ibintu vyawe. Ariko urya muntu yagufollowinze kuri page wa creye iri A0 followers, barya abantu bazoguma bakurikirana video zawe kiretse ubakoshereje, bakagira kugeza aho bagira unfollow. Nibaza rero yuko aha kuri iki ca main profile account na page ushoboye kubitahura vyiza wokoresha main profile account nivyo, ariko kandi haruhande ugakerera aga page ukazura kaduza buke buke. Haruhande y'ivyo rero ukongera ko mu gihe wihaye gukora ku ma social media nukwiye gukorera kuri imwe gusa, oya kereya n'aga page aga channel ka YouTube nako gakreye, uzurashaka video kamwe uzurashaka du short, byaranoroshe ubuho urashaka gukora na video kuri YouTube ugakora aga short kuri YouTube atana CapCut urinziwe kurondera. Igihe ufise ChatGPT urakora foto hanyuma ukakora prompt, umaze gukora prompt ukagenda ugakora aka video kaka release komsa YouTube. Ariko si bya bintu byihuta ko YouTube yoyo wanashaka iranagoye ku buryo bw'uko baguha ikiringo c'umwaka kuba wakwije ibisabwa, ariko Facebook urashobora kurikora no mu kwezi kumwe ukaba warose monetization. Ariko na YouTube biravana n'ingabire uba ufise na kwa kundi navuga ati ushobora ku investisamwo, yo investisemo ukaba ufise ibikoresho vyiza, ukaba wateguye ibiganiro vyiza bimeze neza bizoryohera abantu, urashobora kubigirako mu mwanya muto cane. Okay, nariko ndavuga rero yuko iyo wihaye gukorera ku mbuga ngurukana bumenyi ntukwiye gukorera kuri imwe gusa, oya ntukwiye gukorera ku rubuga rumwe, ahubwo korera no kuri YouTube, kireya agacano ka YouTube nako ugenda urakaduza buke buke, ushirako video winanata, kora aka video ga short, kajya ka video ka release niko mvuga niko bita ga short, na ndanavuga yuko byanorosha ubu YouTube ifise option yo gukora utu video duto duto, kandi tujya tu video duto duto turakuza channel mu misi mike. Hanyuma za TikTok zose zikuze, izo mbuga zikuze, ari abantu babaresefere usanga yari afite n'urugo ariko rurakura mwange ngo yumvise ngo nta monetization, kandi abona abandi bararose monetization babicishije mu nzira twama turavuga. Ushobora kurondera umuntu akumanagingira konte ari mu gihugu kirera ijibe ukora nka monetization. Apare y'ivyo wanashaka, hari abantu bagurisha imbuga ngurukana bumenyi iyo zakuze zifise aba followers benshi, YouTube ifise aba subscribers, urashobora kuyigurisha amafaranga atari make. Urashobora kugurisha urubuga rwa Facebook mu gihe rufise ari nka page ifise nk'aba subscribers benshi, aba followers benshi, urashobora kuyigurisha amafaranga atari munsi y'ibihumbi 500 canke 500,000 nubwo yo bitari monetize. Iza YouTube zose niwe ndavuga mu gihe ufise platform ya YouTube ifise aba subscribers, urashobora no kurugurisha imiliyoni 3, 4, 5 bivanye nuko ingana. Rero ntihagire umuntu abumunebwe umwanya uburi muri pause, create aka video, uba ama platform ama AI yaraje, ushobora gukora video ugakora live nk'indi ko ndakora just in that minute urashyize ko video kuri YouTube, kuri Facebook, kandi aho biryoheye ushobora gufata video imwe ukayishira kuri Facebook ukayishira no kuri YouTube. Hari abantu batari babizi, ushobora kubishira ko vyose in one time.
ukazishira kuri izo platform, ukayishira kuri Facebook, ukayishira kuri YouTube, ukayishira kuri TikTok, ata kibazo na kimwe. Mu gihe ari yiwawe wikoreye iri muri galeri ya telefone yawe, mu gihe ari video iri muri galeri ya telefone yawe, urashobora kuyishira kuri izo platform zose kandi bikagenda neza cyane, right? So hano rero kuri kino kijanye no gukoresha imbuga ngurukana bumenyi, ntiwibande kuri Facebook gusa, kora na YouTube, ja no kuri TikTok, ja kuri Instagram. Yes, uziduze buke buke. Navuze nkitangura kubansamiye hagati, navuze ngo ushobora kuba ugitangura bigoye bigumye, ariko uko ugenda urakura buke buke kagenda byoroha, utangwe guhembwa udufaranga duke duke, wemvise ugura akantu kamwe kamwe, wagura ibikoresho, ukazobona biragenze fresh. Yes. La 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 la. Ngo never 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 never, usikate tamaa, maana Mungu anakuona. Never never never. Welcome kuri Never Give Up TV Info. Uciye hano ntiwibagire gufyonda subscribe. Ntiwibagire gufyonda subscribe please. Fyonda subscribe kugira ngo tugende tubana mu biganiro bya buri munsi. Fyonda subscribe hanyuma wibuke no gufyonda kuri kajya gakengeri, uraza kubona ahantu handitse tout, uce wemeza kuri yo tout kugira ngo ibiganiro vyose uzohora ubironka mu bantu ba mbere. Ino YouTube tugiye kuzohora twicisha ko ibiganiro bikomeye cyane, murabizi hano abankurikirana ibyo nsanzwe nigisha: Facebook tips, Facebook conseil, Facebook monetisation, conseil, strategy umuntu ushobora gukoresha kugira ngo aduze urubuga rwe rwa Facebook. Murabizi ko ari byo nsanzwe nigisha, hanyuma nkongera nkigisha ibintu bijanye na crypto money. Crypto money nkuko mubibona hano, hariho iyo twita Pi Network. Ukaba utarafungura account amuhiya, hakaba n'izindi cryptocurrencies zigiye zitandukanye tugenda twigisha ko ingene umuntu yoshobora kuzitunga, ingene umuntu yoshobora kuzibyaza umusaruro mu byo bita holding. Hanyuma tukigisha kandi n'ama application umuntu ingene ya verifya, hariho za Binance, hariho za OKX, hariho za KuCoin, hariho za crypto.com n'izindi nyinshi. Izo zose tugenda tuzigisha ni hano kuri runo buga Never Give Up TV Info. Ivyo byose bisanga hano, ni ibintu uzokungukira kuri runo buga, kuri runo rubuga rwa Facebook na YouTube. Never Give Up TV kuri Facebook ni Aimable François Nibisabwa, YouTube ni Never Give Up TV Info, Instagram ni François Nibisabwa, TikTok ni François Nibisabwa, YouTube Never Give Up TV Info. Ibyo uzohungukira ni bingahe? Bitatu canke bibiri. Icambere, Facebook monetization, ingene ubikora ugahembwa n'urubuga rwa Facebook. Ama tips conseil, no kuvuga ngene ushobora kuduza urubuga rwawe, settings zose zikenewe ni zovyigira. Ca kabiri, crypto, ingene ushobora kuzibyaza umusaruro. Ca gatatu, application zigiye zitandukanye zikorana n'ama crypto, hanyuma n'amakuru agiye atandukanye azogenda avuga ku bijanye n'ubutunzi budafadika, ibyo twita digital asset canke digital economy canke crypto money. Okay, reka rero uno munsi muri kino kiganiro kiri live tweko tuvuga kuri Facebook monetization, uko hari abantu bacana intege kandi ugasanga abo bantu n'aba content creator, ugasanga bo bariko babyaza umusaruro, ariko bakabwira abantu ngo bino bintu nta kirimwo, ngo abantu bose ngo bavuye kuri mangu uzobona ngo bariko baravuga ngo Facebook monetization ngo yinjiza amafaranga n'ibiki kugira ngo babace intege, kumbe nabo bariko babyaza umusaruro. Yes, twongera tuvuga ku bijanye nuko umuntu yosekiriza konti yiwe agitangura kugira ngo ntazohure n'ikibazo mu nzira, yamaze gutangura, yamaze kugera kure, yararushe. Kuko anyway, kugira ngo uronke monetization kuri Facebook even no kuri YouTube si ikintu coroshe, ni ikintu
umuntu aruhira. So bikwiye kubikora uri seriye, umenya ko konti yawe iri sekirize, umenya ko bino bintu biri digital. Iyo utakaje ibintu by'amamodo pass yata security yizewe wakoze, ushobora kubitakaza burundu kabisa. Yeah, so tongera turabona ingene ushobora kwisunga kudakoresha main profile account yonyene kuri Facebook. Ntiwisunge kandi gukorera kuri Facebook gusa, ja no ku zindi platform zugurure ziduze buke buke. Ama AI yaraje, ushobora gukora video ugakoresha AI ugaduza konti yawe kandi bikagenda fresh. Yes. Never, never, never. Never, never, never. Usikate tamaa, maana Mungu anakuona. Never, never, never give up. Never, never, never give up. Usikate tamaa, maana Mungu anakuona. Usikate tamaa, maana Mungu anakuona, my brother. Never, never, never give up. Never, never, never. Usikate tamaa, maana Mungu anakuona. Never, never, never give up. Never, never, never give up. Usikate tamaa, maana Mungu anakuona. Wa muntu uzi ko unkurikirana ukaba utafise exchanger, ukaba udafise exchanger nimwe, exchanger, ukaba udafise exchanger ya crypto, wewe ntituri kumwe. Yes, ntituri kumwe. Ko nama mvuga nti uyu mwaka ni umwaka wo gukora cyane. Next year, vuga ngo mu mwaka uza tuzoba dufite intahe nyinshi cyane muri bintu bya social media no mu bintu bya cryptocurrencies, mu bintu bya exchanges. Ushobora kuba udafite ingabire mu bintu bya content creator, ushobora kuba udafite ingabire mu bintu bya forex trading, ushobora kuvuga uti reka ntore $1 na investise muri crypto kanaka ndayihodinga umwaka. Ibyo byose ni hano tuzobyigira. So mu mwaka uza amushuwa yuko tuzoba dufise intahe nyinshi ku ma social media mu bintu bijanye na mafaranga adafadika, digital money, cryptocurrencies. Abazo tuzojana, abo tuzoma turi kumwe, ndazi tuzoba dufise intahe nyinshi muri 2027. Mu 2027 habwirizwa kuzoboneka intahe z'abantu bagize ikintu bashitseko biciye kuri runo rubuga Never Give Up TV Info hamwe na Facebook Aimable François Nibisabwa. I will make sure yuko hano hantu tuzoronka intahe zitari zike. Nubu zirahari, abamaze kuronka monetization barahari benshi kuri Facebook. Igisigaye no kugira umwete tugakora cyane. Uyu usu umwaka wari zirita, ahubwo n'umwaka w'inguvu nyinshi gukora cyane. Icyo umuntu ashoboye muri ibyo bintu gikorane inguvu, ugikorane umwete, ucige, ugitahure neza, umenye ibyo urimwo. Yes, wewe uzana ibishobisho ukazana kwihuta, nawe uzoshobora gushika, kuko birasaba fondation, birasaba ubumenyi, birasaba ishaka no kudacika intege, nkuko mubibona kuri channel yacu yitwa Never and Ever Give Up. Yes, all right. So reka twibandanirize n'ikiganiro cyacu nkuko bisanzwe. Turi live hano. Ushobora kudukurikirana live kuri ino channel yacu Never Give Up TV Info. Ari icubaza ushobora kwandika muri commentaire ukadushirako like guys, kuko ntaco biza kugutwara. Abadukunda mudushireko like, abatwanka nabo
mukomeze kuko urwanka rwabibwe na shetani, ariko nimba udukunda shirako like hanyuma wirenganire. God bless you. Wewe uzi ko utwanka uri ku murimo wa shetani, wikomereze nta ribi, ariko iciza nuko nawe wari kuva mu uwo mugwi w'abantu bakorana na sekibi, ugakorako like gusa hanyuma ukirenganira, maze tugakomeza. So hano iki kintu tweko turavuga kijanye na gukorera ku mbuga zose, gukoresha main profile account, ugakoresha na page, hanyuma ukaba ufise na YouTube, ukaba ufise na TikTok, maybe na Instagram. Nukubigera, ukumenya ingene ubigera, kuko iyo ubigiyemo vyose ukaca utakaza concentration hamwe, urashobora gusanga uriko urashwiragiza umwanya. Rero urashobora kubiha imisi ikurikirana, ukavuga uti caho ukiha amasaha ati muri uno mwanya ndashobora gukorera kuri runo rubuga, mu wundi mwanya ukurikira nze gukorera ku rundi rubuga. Muri ico gihe rero bizogufasha ko uzobona progression imeze neza, ariko igihe utakaje umwanya kuri zose ugasanga hose nta hantu namwe wagize concentration, uzoca usanga vyose ari impfa gusa. Mugabo mu gihe uri umuntu uri responsable, mu gihe uri umuntu usetting umwanya wawe, ugaparametra, nimba uvuga ati mu gitondo ndashirako video ku mbuga zose zanje uko ari 3, ukama washizeho umwanya, ugashiramo na reveil, ukamenya umwanya wo gukora video, ukamenya n'umwanya wo gupostinga, ugaca wisunga. Tuzokigaruka ko tugomba duse n'abarangiza, ugaca wisunga wa mwanya wo gupostinga mwiza uri gorde, ushobora gupostinga ibintu vyawe bikabonwa n'abantu mu mwanya baba bari kuri, donc baba bari ku murongo, kuko si umwanya wose abantu baba bari online, ivyo murabizi. Okay, aha rero kuri ico bivanye nuko wewe uba waparamese umwanya wawe, uca umenya ingene uza kuwugabanganya bivanye n'amasaha wipfuza kuza gushirako amavideo yawe kuri izo mbuga zawe zose. Yes, nka YouTube yoyo hari igihe bikenera yuko ushirako video izojako nk'ejo, uyishizeho nk'aya masaha ikazoba downloaded ejo nk'aramango. Urumva ivyo bica bigutuma mu yandi masaha uza kuba uri kuri za zindi mbuga za Facebook, za TikTok, ukamenya uti uno munsi ndakora live kuri Facebook, ukamenya uti uno munsi ndakora live kuri YouTube, ndakora live kuri TikTok, kuko live nashaka ndababwire yuko murabona ko zirafasha cane cane ku bantu baba bashaka kuduza ico bita watch time. Iyo ico bita watch time kiraduzwa cane n'ama live, kikaduzwa cane n'ama video, ariko na live nayo irafasha cane gose. Okay, reka rero mu kurangiza nshobora kurangiza kuri kano ku muntu twakurikiranye tukajana gushaka ku mpera, ndangirize kuri kano kantu kavuga ngo Facebook umuhinga wayo ni umuntu apostinga utuvideo, akabonisi mpaye umuntu yashoboye guheza ino video. Facebook umuhinga wayo ni umuntu ushaka gukura, akaba umuhinga wayo posting utuvideo tugufi. My brother, my sister, niba ushaka gukora cyane ukagira progression nini kuri Facebook, postinga utuvideo tugufi 15 seconde 20 seconde, kabaye karekare 1 minute, nturenze 1 minute 30 seconde. Aho ni wabikora uko, ukabikora ukwezi, amezi 2, ukabona ata kintu gihindutse, uzoca umbwire muri commentaire uti uri umubeshi. Ako n'akantu ndakwibiye nk'ibanga kandi gakomeye cyane gose, kazoshobora kugufasha kugira ngo urubuga rwawe rwa Facebook ruduge n'ingoga. Nawe nimba ufise YouTube ukaba udakora live, bizokugora cyane kubona ico bita watch time, kuko watch time bayigwarura mu misi 365, ubaye utarayikwiza biguma bisubira zero. Okay, so birasaba rero yuko umuntu agenda arakora ama live, ngenda urakora live zigiye zitandukanye kugira ngo ushobore kuduza iyo watch time. Mu kiganiro gikurikira tuzoganira
ku kintu kiduza amafaranga iyo wamaze kuronka monetization. Tuzoganira ku kintu cotuma ushobora kubona monetization mu buryo bwihuse, ingene ushobora kuronka monetization vyihuse bidatevye, ubikoresheje ukaba woshobora kubona monetization n'ingoga. Hamwe hoba hari ufise ikibazo yokibaza, hanyuma tukaja gusozera live yacu. Ikibazo ngaho muri commentaire ndakibone, mbona ikibazo, sinzi ko umuntu afise ikibazo hano kugira ngo ashobore kubaza, hanyuma tuce dusozera ino live yacu. Nshimire uwashoboye kubana nanje muri kino kiganiro. God bless you. Ushize ko tima karangyohera cyane gose, urabizi. Hanyuma nshishikariza umuntu wese nawe yifuza gukora YouTube, umuntu wese yifuza gukora Facebook monetization, ushaka gukora ikintu kijanye na TikTok, ndakubwire kano kantu kazogufasha. Niwaza ufise ibishobisho by'amafaranga, ibi bintu ntabyo uzoshobora. Niwaza ushaka kuwibaza ko ari amafaranga ugiye kwandura ku mbuga ngurukana bumenyi, ntabyo uzoshobora, uzocika intege ubivemwo. Ariko kandi benshi bahereye aho nyene ubona umenga haragumye, aho ubona umengo haragumye, umenga ntibishoboka, bose niho bagize iki? Niho bahereye. Abenshi rero bicwa n'iki? No kuzana ibishobisho kuri zino mbuga. Zino mbuga nta bishobisho, nta mafaranga yagusa hari. Ukaba uzi ko usanga amafaranga yihuta, my friend. Ugenda urangure impuzu, ugenda udandaze ibintu byo kurya, umuntu aguha amakashe mukavanako nimba ari amahera 50 ukayatora, hanyuma uryayo. Umenye yuko utagiye gukora atacu uzoronka, kubera ko washatse ibyihuta. Ibyihuta rero bikorana navyo byihuta nyene. Wewe igihe uzoba ugwaye utagiye gucuruza nacu uzoronka. Mugabo je naba nazize ko video bazoyiraba n'indwi yose n'umwaka uhere bakiyiraba, right? Hanyuma uko bazoyiraba niko nzokwinjiza amafaranga. Bisigura ngo nubwo nzoba ndyamye nazize ko video, je nzokwinjiza amafaranga. Sindababwiye ngo muje kuryama, nanje ubwanje sivyo nobipfuriza, ariko mu gihe wakoze neza uko bakora urubuga rwawe, my friend, ntuzosa n'umuntu yagiye kudandaza mu isoko ishobora gusha anytime. Ntuzosa n'umuntu iyo atagiye mu kazi atanugwasha ronka. Ariko urumva yuko bica hehe? Bica ahantu kure mu cuya gikomeye. Yes, bica mu guya, bica mu kubira icuya, ariko uko kubira icuya ni hejo uzogira ngo wiruhutse uvuga ati ash, nutacika intege. Nimba uri kumwe nanje, my name is Never Give Up, Mr. Never Give Up. Ndakubwira ngo kora uyu mwaka ushiremo inguvu, mu mwaka uza uzoba uri kuragira ngo ash. Alright. So ariko ni wakora uvuga uti njewe mu ndwi ntabonye amafaranga, aho oye my friend, ushake wigire mu bindi, urekane n'ama social media. Ariko nimba ushaka gutegura ejo heza, ejo uzofata amasaha 2 ugakora ikiganiro, ugakora ka video ugashira ugaca wigira kwiryamira. Kora urubuga ugubake buke buke, utitaye ngo mu ndwiza nzorutira ngahe, ngo arafedimo nzorutira ngahe. Bose batanguye arizera, ariko no munsi binjiza amamiliyoni n'amamiliyoni, binjiza ibihumbi n'ibihumbi by'amadolari. Rero wewe niwaza wewe uzanye ibishobisho ngo ushaka kunangira aho umuntu w'umu content creator amaze umwaka akora, amaze imyaka 2 akora, amaze imyaka 5 akora, ugashaka gushikira ahageze, bizoca bikunanira. Kandi bikunaniye, ico ukora n'igiki? Uca ugenda kuvuga ngo nta kigenda, nawe niho ugitangura. Ucuca intege abandi bantu. So ibyiza wewe wumva atanga birufise yo kwihangana no gukora ibintu bizoguha inyungu ejo canke ejo, mu marezo sosiyo ntiwokwirigurazamwo kabisa, ntiwokwirigurajamwo, kuko no kuronka monetization byonyene birashobora gutwara igihe. Kuronka monetization birashobora gutwara igihe kugira bwonyene utangure kwemerwa guhembwa, kandi ugashirako yuko niwe amara kwemerwa guhembwa, yama views yose waronka yose abahindutse 0. Ariko iyo umaze kwemerwa guhembwa, ugasetinga ugashirako ga konti, ugashirako na konti yo kuhembegwako,
hari abakoresha PayPal murabizi, abamaze kubishikako murabizi, biremwe na challenge anyway. Abakoresha PayPal, abakoresha account ya bank. Iyo umaze gushaka kuri urwo rugero rero gushaka agakonti ukabona misi yose Roventura barakoze ka kantu hariya aya mafaranga aragushikiriye, niho uzomenya yuko ikintu kirusha, ikintu kigoye misi yose cama ari c'agaciro kuruta ca kintu cihuta. No mu Kirundi barayamaze ngo wihuse imbwa yarihuse ivyara ibihumye, ariko witonze amira ibinoze. Reka ndabifuriza ibihe vyiza, mwari kumwe na Mr Never Give Up, twari kuri channel Never Give Up TV Info. Ndabifurize ibihe vyiza, ndabifurize indwi nziza, ndabifuze kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu. Thank you very much. Ndababwire ngo never and ever give up. Yes, ciao, bye bye. Katubonane mu zindi video zigiye zikurikira. God bless you.